Diriteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwa tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ko biriko biravugwa mu bisata nk'umutekano agateka kazina mu ndetse n'igisata c'ubutungane. Benshi bayibuka ubwo Arengiyome Bunyoni yariko arenguswa imbere ya sentare kugira yisigure ku vyaha yagira vyo gushaka gutemagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Hari rero mubo bari kumwe muri abo harimo Colonel Desire Uwamahoro. Colonel Desire Uwamahoro yabanje gupfungirwa mu iborero rikuru rya Gitega imbere yuko yunguruzwa mu iborero rikuru rya Ngozi. Twabutsa ko kandi na Arengiyome Bunyoni yahereye mu iborero rikuru rya Ngozi akaza kungurizwa muri ca kibanza kidasanzwe camwubakiwe n'ikigo Obuha mu iborero rikuru rya Gitega. Mu kwezi kwandamukiza k'uyu mwaka nibwo umukuru w'igihugu nyene c'Uburundi Evariste Ndayishimiye yagiranye ikiganiro n'umumenyesha makuru wa Yaga News. Ico uwo mumenyesha makuru yamubajije kuvyo bisunga kugira ngo barekure umwe mu banyororo bari bapfunzwe ataraheze ikiringo ciwe. President Evariste Ndayishimiye yabisiguye avuga ko kugira ngo umunyororo arekugwe canke se aronswe umwidegemvyo habanza kurabwa vyinshi birimo n'ingene yigenjeje mu gihe yarakiri mu munyororo. Akaba ari byo vyatumye Arengiyome Bunyoni aronswe ikigongwe c'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka. Tukabibutsa ko Arengiyome Bunyoni yarekuwe kwigenekerezo ya 3 Ntwarante uyu mwaka w'2026. Ubo bapfunganwe bandi nta wundi yigeze aronswa ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Abandi bose baracavundiye mu ibohero aho harimwo nka Kominion Saba yarajejwe inyubakwa za Bunyoni canke so two kwita umwenjeniyeri w'amazu ya Bunyoni, hakabamwo n'abandi bagiye batandukanye. Aho kandi Desire Uwamahoro nawe ari muri iyo dosiye. Ariko ingene ariko arigenza mu iborero rikuru rya Ngozi, benshi bariko baravuga ko ari ibintu biteye amakenga ndetse bakanasaba ko inzego zibijejwe zo muhagurukira kuko ariko arabuza umwidegemvya abandi bapfungiwe hamwe mu iborero rikuru rya Ngozi. Ku munsi w'ejo uheze Desire Uwamahoro yahatswe gusesa amaraso apfungiwe aho yakubise bikomeye urongoye abanyororo. Abanyororo rero mu bintu vya mbere bariko barakora abapfungiwe mu iborero rikuru rya Ngozi no kwiyamiriza ingeso ya Desire Uwamahoro n'ubucuti afitaniye n'umuyobozi mukuru w'ibohero. Desire Uwamahoro mu majambo yiwe yakoreshe mu gukubita waserukira abanyororo mu iborero rikuru rya Ngozi yagize ati: "Wewe umbuza gutoroka nkande no muri Zambia naratorotse turetse angaha Ingozi ibisaba kugukorerako." Ni mu gihe ibi vyabaye kugenekerezo ya 28 mu kakaro uyu mwaka w'2026 aho umunyororo Desire Uwamahoro yari yiriwe wateramiye mu biro vy'umuyobozi mukuru w'iborero rikuru rya Ngozi Christian Sibomana. Amakuru ava mu banyororo akemeza ko bari biriwe barihereza urukanwa indani mu biro. Igihe c'isaha 10:30 z'umugoroba niho Desire Uwamahoro yinjira mu ibohero asa n'uwahaza urukanwa aca ashikira hari umukuru w'abanyororo bita Kapita canke Generali azwi ku mazina ya Emmanuel Manirakiza. Yashitse amusimbira ko atangura kumukubita ingumu nyinshi zo mu gatuza n'imigere myinshi acagwa hasi abandanya mukubita nkuko vyemezwa n'abanyororo bari ngaho. Mu gukubita rero uwarongoye abanyororo Desire Uwamahoro yamubwira amajambo ari mu iterabwoba mu kugira uti: "Wewe umbuza gutoroka ibohero kubera iki? Ugumucunga nkande no mu ibohero rya Zambia naratorotse mbe ndaretsa hangaha Ingozi. Uri umuntu mubi cane n'umukuru w'ibohero uramuruhije siwe azobona urahavuye. Tuzokugira nkaba yubahe kugira ubone gutekereza." Muri ako kanya rero nibwo haciye haduka ico twokwita uruhagarara mu iborero rikuru rya Ngozi kuko abanyororo baciye baba nk'abagumutse bose. Haciye haza umuyobozi mukuru w'ibohero Christian Sibomana urongoye abapolisi bacungera iryo bohero be n'utwara umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa zone Ngozi ari nawe warongoye igisata ca production aho ku iryo bohero. Abo bashitse nibo baciye baba nk'abaturuza abanyororo baca bafata ingingo ko uwo mukuru w'abanyororo Emmanuel Manirakiza yotwagwa kw'ivuriro kugira bamuvure kuko yari yababaye. Yaratwawe aravugwa acarataha. Abanyororo muri iryo bohero rya Ngozi bashikiriza ko bari mu bwoba kubera iyo nyifato ya Desire Uwamahoro bifatanye n'ubucuti budasanzwe afitaniye n'umukuru w'ibohero Christian Sibomana.
aba bose bakiyamiriza cyane ukuntu Desire Uwamahoro ashaka kwitwara nk'intakorwa ko muri iryo bohero yitwaje ubwo bucuti bwawe na Christian, ari navyo bituma yamatera ubwoba abandi banyororo kuko atari irya mbere abikoze, ariko bakabura aho bari bwitware. Abanyororo rero bakaba badatahura ukuntu umuyobozi ajana n'umunyororo mubiriwe bakirirwa barihereza urukanwa gushika aho acaza guhungabanya agateka canke umutekano w'abandi. Bagasaba bashimitse ubushikiranganje bw'ubutungane gukurikirana iyo ngeso y'uwo muyobozi kuko ubona ko ishobora no gushira mu kaga abanyororo batari bake bapfungiwe muri iryo bohero rikuru rya Ngozi. Mu busasanguzi butandukanye bwagizwe n'abantu batandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi bagaruka kuri iyi nyifato ya Desire Uwamahoro, bamwe bati yakariye ntigata. Aho apfungiwe n'ubundi mw'ihorero rya Ngozi, Desire Uwamahoro yarayakubise umukuru w'abanyororo ahakwa kumwicwa. Ngo Desire Uwamahoro nk'uko bivugwa yamwomagura amutera ubwoba, kandi ngo si irya mbere bibaye. Tukabutsa ko uyu Desire Uwamahoro yigeze no gushaka gutoroka ibohero rikuru rya Ngozi mu mwaka uheze, bamwe bakavuga ko yabanje kwigira udakomeye mu mutwe ashaka gutoroka ariko baca baramufata. Tukabutsa ko uyu Desire Uwamahoro ari intwazangabo mu gipolisi y'ipeti rya koloneli ipfunzwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye guhera mu mwaka w'2023. Uwamahoro yinjijwe ibohero azize inyinyurana hagati ya General Arengiyome Bunyoni n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uwamahoro kandi yoba yagezwa ko yari kafasha General Arengiyome Bunyoni umugambi wo guhirika Ndayishimiye. Ubu General Bunyoni yarakuye mu gasho kubera igisure ca Tanzania, ariko agafi kazurungunya Uwamahoro karacavundiye mu buroko. Desire Uwamahoro kandi akabazwi nk'umupolisi yamye ari inkozi y'ikibi yitwaje inguvu za General Bunyoni. Mu mwaka w'2016 yagiye kwiba amafaranga y'abanyamahanga akoresheje inkoko ku kibuga c'indege ca Bujumbura, arafatwa ariko apfungwa kanya gato acarare kugwa. Kubona rero ngo Desire Uwamahoro yubahuka kuboreza igufa abanyororo bapfungiwe hamwe ni ikimenyetso ko yamaze guhitamwo inzira y'ikibi. Ni ukuvuga ko n'ubu Uwamahoro ataratahura ko iciza kiruta ikibi kure n'iyo. Abamwise Uwamahoro ngo baramwihenze ko, kuko ngo benshi muri kahise ari amazina yigeze kwitwa tutovugira ngaha, ariko benshi bakabona ko n'ubundi ivyo bihwanye n'iyo ngeso mbi ya Desire Uwamahoro. Mu makuru ariko aravugwa, benshi bibaza vyinshi kuri iyi dosiye ivugwa yiwe mu mwaka w'2016, aho Desire Uwamahoro yashatse kwiba amafaranga y'abanyamahanga ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Reka tugaruke kuri ubu busumwa bwakozwe na Desire Uwamahoro ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Uyu Desire Uwamahoro yari intwazangabo irongoye ikambi idasanzwe ijeje kugwanya akajagari, akaba na Somambike wa General Arengiyome Bunyoni, yari umushikiranganje ajejwe umutekano. Bivugwa ko Uwamahoro yahawe igikorwa kigayitse cyo gutegura no gushira mu ngiro ubusumwa bw'amadolari ashika ku bihumbi 250. Vyavuzwe ko ibihangange bibiri muri CNDD FCD arivyo vyari vyamuhaye ku kazi kabishe kugira ngo ntibigaragare muri ubwo busuma. Arengiyome Bunyoni na Gervais Nderakobuca bari mu banugwanugwa ko bari mu bategetsi bo hejuru batanze urusha rwo kwambura bene amadolari hakoreshejwe uruyeri n'iterabwoba. Uwamahoro yarondeye umugabo aturuka mu gihugu ca Syria, amufatira hoteli muri Hotel Club du Lac Tanganyika, amuha umushoferi asanzwe akorera iperereza ngabari bamwunguruza n'imodoka. Akazi k'uyu munyasiriya kwari gukora ibishoboka byose akitwara nk'umukomisiyoneri, akizeza abagwiza atunga bo muri Jordania ko boza i Bujumbura kugura inzahabu. Uwamahoro yarongeye yegeranya akagwi k'abakongomani abakazi ko kubesha ko ari bo bazobaha izo nzahabu. No kwigenekerezo ya 29 Gitugutu umwaka w'2016 b'abanyajordania bashika ku kibuga c'indege mu ndege yabo bwite. Uwamahoro atangura kubumvisha ko bisabwa yuko bamuha izo miliyoni 2.5 hanyuma abazanira inzahabu mu nyuma. Abo bagwiza atunga baravyanse, ahubwo bamusaba kuzana izo nzahabu kugira ngo bahane mu ntoke. Uwamahoro yahavuye abayengayenga abumvisha kuma avance y'ibihumbi 200 vy'amadolari barayamuha. Uwamahoro yaciye arakinze gato mu kurindira ko akagoroba kegereza kugira yibizo miliyoni akoresheje iterabwoba. Uwamahoro yahavuye agaruka buriko wibi agerageza kwinjira ku nguvu muri ya ndege kugira ngo aterure vya bifovya. Ababibonye baciye bakuru utwara iperereza General Etienne Ntakarutima, watwara iperereza ico gihe General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve aca aramuhagarika, ahagarikana kagwi kose hamwe n'abamushoferi bajanwa kubazwa mu iperereza. Desire Uwamahoro yaciye
yitakambira asaba kutazopfungirwa mu mpimba yo kumusaga kubera yosanga abanyorora indiri yashoreyeyo mu gihe c'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Icakurikiye nukurungikwa mu iboro ry'Ibubanza barabimwemerera kuko abamutumye kwiba nibo bari basanzwe bavuga rikijana. Mwibohero Ibubanza Uwamahoro yaboneka kenshi yinywera inzoga ku gatebe hanze y'ibohero asangira n'abapolisi bahacunga. Sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura yaciriwe Uwamahoro ico gihe umunyororo w'amezi 3 kw'igenekerezo ya 3/0 umwaka w'ibihumbi 2017. Uwamahoro yahavuye asohoka ibohero kw'igenekerezo rya 31/0 umwaka w'ibihumbi 2017 maze sebuja mutuma kwiba ariwe Bunyoni asinya itegeko rimusubiza mu kazi. Babandi bose bafatwa na Desire Uwamahoro sentare yabaciriye w'imyaka 5 bivuga ko nabo nyene batatevye gusohoka. Ibikorwa nk'ibi rero ni kimwe mu bimenyetso vyari vyerekana ico gihe ko ubutegetsi bugendera ku ngengabitekerezo ihumanye nk'uko benshi mu basesenguzi babivuga. Ayo makuru y'ubwo busuma yarakwiragiye mu isi nzima biciye mu binyamakuru n'amateleviziyo bikomeye mu isi. Amakuru nk'aya rero yagize ingaruka mbi ku gihugu kubijanye n'ingenzi. Ibi bikorwa ngo vy'ububwa nivyo bituma abanyamitahe badashobora gushora imitahe yabo mu gihugu bumvise ko intwazangabo y'igihugu ihabwa igikorwa n'abarongoye igihugu co kwiba abanyamahanga. Amafaranga bagira bibe yababa ico gihe uvunje mu marundi yababa miliyaridi 200. Mu Gifaransa hari ijambo abategetsi bakunze gukoresha uti entre deux mots il faut choisir le monde. Abo bategetsi ngo bafuma bagenda mu banki nkuru y'igihugu nkuko basanzwe babikora bakavyura imiliyaridi 100 ari naho tutari no kubimenya ariko bakareka kwambika igihugu rubwa mu kwiba umunyamahanga ku kibuga c'indege kandi bazi ko bifise amahirwe menshi yo kumenyekana hanze y'igihugu. Ngira ikosa bakoze ndizofutangana mu mitwe y'abanyamitahe mw'isi ngo nico gituma atanu umutahe yonizera abategetsi ngo bazobarungikira kandi bari muri wa muzingi w'ibimenyi vyisha mutamana w'inkozi z'ikibi. Ngirya mbona kazoza rero abategetsi bavuga ngo ntizoshoboka Burundi budahurumbirwa n'abanyamitahe. Ababikoze bakoze igikorwa c'ubuhemu bwo hejuru ku rwego rw'igihugu ngo vyasaba ko habaho itegeko ritegekanye igihano gikomeye cyane kuri abo bategetsi bakoze ico kibi kibishe ndetse bakambika isura mbi igihugu c'u Burundi mu makungu nk'uko bo ubwabo babivuga. Hari urukurikirane rw'amanyanga twigeze kuvuga ko amanyanga akorerwa mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta. Muri ayo manyanga twabagejeje ko muri urwo rukurikirane rw'izo nkuru twari twabwiye ko tuza no kubageza ku ruhara rw'umushikiranganje w'ikigega ca leta mu manyanga ya logiciel CGFP n'inyungu yari yiteze. Gusa imbere yuko tubageza ko ivyavyo reka tubanze tubabwire bimwe mu vyavuzwe mu nkuru za mbere. Nkuko amakuru abivuga ni ico gihe twari twabamenyesheje ko ari inkuru yavuga ku banki y'isi yose yari yanse amanyanga yariko yibonekeza mu itangwa ry'isoko mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Aha benshi bibaza ingene umushikiranganje w'ikigega ca leta yakoze ibishoboka vyose kugira ngo societe yo mu gihugu c'u Burundi ariyo ihabwa isoko ubwa kabiri kandi ubwa mbere yatsinzwe na societe yo mu gihugu ca Tunisia. Tukabibutsa ko iryo soko ari isoko rijanye no gukora isoko y'ubuhinga bwa none bwitwa CGFP. Twarerekanye ko iyo soko yagaza amamiliyoni menshi y'amadolari yatanzwe nk'imfashanyo na Banke Mondiale biciye mu mugambi PAFEN. Nkuko amakuru ahari abivuga rero uyu mushikiranganje nawe yoba abifisemwo uruhara. Twamaze kwerekana ko kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ariho habiyugururwa ry'amabahasha kubahiganirwa ijo soko. Haci rero haba intambwe ya mbere y'ivyo bita analize mu buhinga. Muri ntambwe ya mbere bigasigura ko uronka amanota menshi abari we afise amahirwe yo guca habwa isoko burundu. Muri analize ayandi masosiyete yarakuwemwo kuko hari ivyo basanze adakwiza hacasigara Mediabox na societe Siga nabo bafadikanije. Icagumye kigaragara nuko ya societe Siga ariyo yagumiza imbere nkuko vyemezwe n'amasoko yacu muri yo migwi. Aho rero niho havuye ko umushikiranganje Dr. Alende Kumana Donatien Ndayishimiye wegere cyane ubutegetsi baca baguma bagerageza guhindagura iyo migwi. Hamaze rero guhindagurwa abakomisiyo atandukanye, komisiyo ya nyuma yaje itavyorosha. Yo twavuga ko yaje yateguye ukuntu yirukana canke ikuramwo societe yo muri Tunisia.
Kw'igenekerezo ya 26 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nibwo komisiyo yaciye itegeka sosiyete siga kuzana ibintu vy'amananiza bitigeze binabaho mu bijanye n'amasoko. Aha bayitegetse kuzana urupapuro impapuro originale z'amasoko ashika 10 ajanye n'ivyo bakoze ahandi hantu naho babiranguriye, baca bayiha amasaha atarenga 72. Iyo sosiyete yarerekanye ko ivyo bayitumye kopi zavyo ziri muri dosiye batanze mu gusaba isoko, ko rero bidashoboka ko bazana impapuro originale muri uwo mwanya kuko naho baba babikoze batanga amakopi yavyo. Sosiyete kandi yarabasiguriye ko idatahura ukuntu basabwa kuzana izo mpapuro originale bitari muri DAO, mu gihe kandi ivyo basanzwe barangura bigaragara neza ku mbuga hwaniro canke ngurukana bumenyi. Ntivyagarukiye ngaho, ibintu vyarabandanije. Icagaragaye hano ngo nuko umushikiranganji w'ikiga ca leta Dr. Alain Ndikumana yari afise inyungu zidasanzwe yari karondera muri rino soko. Umushikiranganji ngo baramusomesheje ku kagwa canke n'ikindi kintu bariko barakorana n'urongoye Media Box aho mu bushikiranganji. Nkuko rero amakuru abivuga, tugiye kugaruka ku ruhara rw'umushikiranganji Alain Ndikumana muri iyi dosiye. Mutera kubera ko umushikiranganji Alain Ndikumana yagumye akora ibishoboka vyose kugira Media Box itsindira isoko ya logiciel CGFP. Nizahe inyungu yari yiteze? Niki kashaka kunyegeza akoranye n'urongoye Media Box? Ese kubera ko umushikiranganji yari yakoze ibishoboka igisata ca economique numérique kikava mu mushikiranganji bwo gutumatumanako? Inyishu z'ivyo bibazo zose tugiye kuzibona muri aya makuru. Uno munsi rero tugiye gushira habona igice gihambaye tutigeze dushikiriza kijanye n'uruhara rw'umushikiranganji Dr. Alain Ndikumana aramutswa ubushikiranganji bw'ikiga ca leta kugira twerekane inguvu yagumye akoresha kugira ngo Donatien Ndayishimiye abari we bazokorana muri ivyo vy'isoko kuko bafise ivyo bari barateguye mu mbere. Mu ntango tubanze twibutse ko ico gisata ca economique numérique cyahoze gitwarirwa canke cegukira ubushikiranganji bwo gutumatumanako. Ivyo vyose vy'amasoko ya logiciel niho vyahora bikorerwa. Tukiraha nyene twibutse ko Dr. Alain Ndikumana imbere yo kuba umushikiranganji yahoze ari we atwara igisata ca Bureau des études stratégiques de développement mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mugira rero yarakirongoye ico gisata ca Bureau d'études stratégiques et de développement, tuvuge ko ariho yabereye umwizigirwa cyane mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'umuhinga adasanzwe. Eka twemeza ko yari n'umwizigirwa w'umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye mu bijanye n'ivyo bita iterambere, acarabereka ko ivyo bavuga vy'imbonoka zoza bidashoboka kuko vyose bihagaze ku bushikiranganji bw'ikiga ca leta. Aha niho hoba havuye ko Dr. Alain Ndikumana abwirwa canke yizezwa ko ari wazoja kuramutswa ubushikiranganji bw'ikiga ca leta nk'umuhinga canke nk'incabwenge biteze ko vyinshi. Dr. Alain Ndikumana amaze kumenya ivyo rero niwe yaciye ategura vyihuta ukuntu igisata ca economie numérique kivanwa mu bushikiranganji bwo gutumatumanako kigashigwa muri ubwo bushikiranganji bw'ikiga ca leta kugira ngo abe ari we azokurikirana ivyo mugambi w'iyo logiciel ikozwe mu buhinga bwa none. Ivyo vyaramworoheye gusigura kuko yari amaze gufatwa nk'umuhinga mu vy'ubutunzi bw'igihugu, ariko benshi ntibigeze bamenya neza ico yashaka gushika ko nkuko tuza kubibona. Twibutse canke tumenyeshe ko iki gisata ca economie numérique gifise amafaranga menshi cyane y'amadolari mu vyo bita ubuhinga bwa none canke digitalisation mu rurimi rw'igifaransa. Ntivyatevye rero Dr. Alain Ndikumana yaragizwe umushikiranganji w'ikiga ca leta mu kwezi kwa Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2025, aca asanga ca gisata ca economie numérique gitwarirwa mu bushikiranganji bwo gutumatumanako ntivyabaguye neza, eka ntibari barigeze banatahura ukuntu ico gisata cakuye iwabo. Amakuru dufise akemeza ko umushikiranganji wo gutumatumanako yahahora umuhisi Gabi Bugaga yitavye Imana mu gihe hari haheze iminsi ariko asaba cane, ariko arekarama ko igisata kigarukanwa muri ubwo bushikiranganji. Intambwe zoba zari zigeze kure. Ikindi nuko kandi muri Banque Mondiale umuparteneri mukuru w'ico gisata batari bigeze batahura ukuntu ico gisata coja gutwarirwa mu bushikiranganji bw'ikiga ca leta. Aha twemeza ko Gabi Bugaga mu vyo yasize hoba harimwo iyo ntambara yo kugarukana ico gisata ca economie numérique mu bushikiranganji yatwara, ariko nivyaba ngombwa navyo tuzobigarukako. Imbere yo gushika kure twibutse ko Dr. Alain Ndikumana ari mu bateguye ivyo bita impinduka nshasha z'iterambere mu bushikiranganji
aho buri bushikiranganje n'intara yose bizohora vyigenga mu gutunganya no gukurikirana amafaranga yabo nk'uko biri mu ibwirizwa rishasha rigenga amafaranga leta izokoresha. Mu yandi makuru tuzorabira hamwe ivyakurikiye Dr. Aline Ndikumana amaze gushika ku ntebe y'umushikiranganje muri ubwo ubushikiranganje. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzocekanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. Nandi meshi turiko turategura vyose nimuze gucikanwa no Muza TV rero Imana ibazagire mu bikorwa zanyu vya misi yose muri ko murakora amakuru n'ibiganiro dushikiriza ngaha vyo birabandanya.